Divine watubwiye yuko umuvyeyi wa mbere yagutoye aragukura mw'ibarabara, uyu mugiraneza agukuye mw'ibarabara. Bivyo havuye bigenda gute nyuma yaho onye mu rugo barakwakiriye neza? Ego hama uwo muvyeyi yari yantoye mw'ibarabara wa mbere, ukuntu vyagenze yarantunze neza, arampa inzu. Nukuvuga yarangabiye inzu, araguha aho urara. nziza, arambwira ati Divine ntabwo woguma uba mw'ibarabara, reka je ndaguha inzu wiberemwo. Maze Iguhaye inzu yiwawe gusa? Ego ndayibamwo, maze kuyibamwo rero ico gihe ntangwa kugira ivyishimo vyinshi cane, ndakorera Imana nezerewe. Nico gihe naciye ntangwa gukorera Imana n'umwete n'imbaraga, ibintu bishimisha Imana kabisa, n'abantu babirebye bakavuga ati ego urya mukobwa ahagaze neza. Ariko abandi nabo bakangirira ishari, hakabamwo abangirira ishari bivanye n'inyifato muri ico gihe nifata neza. Rero hacaboneka abangirira ishari n'inzigo, abandi nabo bikabanezera. Mu nyuma rero niho hageze igihe muri babandi bari bafitiye ishari baca baja inama yo kungirira nabi. Bagiye inama yo kungirira nabi, baca barahamagara wa muvyeyi yari yantoye, baramubwira ati buriya uyu mukobwa nubwo mutunze ni umusambanyi, araza abagabo mu nzu, ataraza abahungu mu nzu, atutamusohoye agiye gutwara inda, kandi iyi nda azoyivyarira aha, bice vyitwa ko ari umwana wiwawe, aca gutwara iki? Itongo. Bamaze kubivuga uko babibwira wa muvyeyi, babimubariye umuvyeyi aravuga ati uzi ko ari vyo? Aca atangura kubifata yuko ari vyo nyene. Yarafise ivyemeza yuko ari vyo? Yaciye ahita avyemeza. Maze kuvyemeza rero mbese baranamubwira yuko noba afite n'inda. Hama araza arambaza ati Divine ivyo bambwira nivyo urafite inda? Namubwira mama je ndafite, jewe sisambana, je ndi umukozi w'Imana ndasenga. Arambwira ngo abantu bambwiye ko ufise inda, nanambwira ati ntayo ufise. Ico gihe rero acarandeka, yaciye andeka muri uko kwezi kwa mbere. Ba bantu n'ubundi ntibashize, bakomeza kugira iyindi migambi. Baca baterefona umuhungu wiwe, bamubwira ati uzi n'inkuru urya mukobwa ari mu nzu ni umusambanyi n'indaya. Wa muhungu rero niho gucaza aca arasohora. Asohoye ndamubwira ati none usohoreye iki? Je ko ndi umwana mu nzu tuvukana, terega nubwo tutose ibere rimwe turi umwe kuko uwaturemye ni umwe. Aca arambwira ngo mpa amafaranga kugira ngo uzurariha ku kwezi. Ndamubwira ati nta kibazo. Ca ndamuha amafaranga, ndamurisha amafaranga, ndamuha amafaranga y'amezi 2, arayatora. Amaze kuyatora abantu bakomeza kumubwira ati musohore musohore, iyo ni ndaya. Rero niwe yaciye anyirukana. Amaze kunyirukana ca ndava muri iyo nzu, anyirukana nabi atani ikintu na kimwe mfite. Maze kunyirukana niho naciye ngenda ca ndavuga ati Mana, ca ndibuka ko Imana yambwiye ko izangirira neza kandi izangeza ahantu hakomeye cane. Maze kwibuka ivy'Imana yavuganye nanje, niho naciye ngirane nihagararako, ndavuga ati nta bwoba ngira, kuko impamvu nashobora kugira ubwoba, aba n'abantu banyirukanye, si Imana inyirukanye. Nca ndavuga ati abantu nta bwoba bantera, yaba ari Imana isohoye, Imana ikambwira ngo mvira mu nzu, niho nari kugira ubwoba. None ko ari abantu basohoye nta bwoba ngira. Rero bica bigenda uko. Niho rero naciye fata umwanzuro wo gusenga cane gusumba uko narindi. Ego mbe Divine bamaze kukwirukana uravuye muri urwo rugo, uragiye mbe waciye uja hehe? Bamaze kunyirukana naciye nyene ngenda mw'ishamba. Sinzi ko bumaze kubona ishamba ribamwo ibikoko. Ico gihe wari ufise imyaka ingahe vyakubaga?
ico gihe vyakubaye ko wari ufise imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 21. Niho uwo muvyeyi yasohora. Rero uja kuba mw'ishamba? Ncanja mw'ishamba, ishamba rimwe ibiti gusa, rimwe ibikoko, ata mihana iriyo, mugabo urasangayo abantu bagiyeyo gusenga nyene gusa, mugabo nta nzira iriyo, imvura iguye irakunyagira, izuba ryatse ikagukubita, nta vyo kurya biriyo, nta n'amazi ariyo. Wabayeho gute mw'ishamba? Mw'ishamba je naciye ngenda gusenga, naciye nibuka ijambo rivuga ngo Yesu ngo yamaze iminsi 40 ngo ari mw'ishamba ngo yisonzesheje. Nanje cangira kuri iryo jambo nasomye muri Bibiliya ukuntu Yesu ngo yamaze iminsi 40 ari ku musozi. Ndavuga ati nanje reka ndujye ku musozi, kandi ndazi ko Yesu asanga yakantabara. Ego mbe Divine, urabaye mw'ishamba, wararonka ivyo ufungura mbega? Muri iryo shamba nari natwaye amazi yonyene, nta kintu naronka fungura kabisa. Uri umukobwa Divine, kuba mw'ishamba ntivyo gutera ubwoba ukavuga uti reka mveyo mw'ishamba basi ndondera ahantu nja kuba ndacumbikiye, canke ukavuga uti reka nje kurondera ahantu nje gusaba indaro? nta bwoba nagira, kandi hari habonetse abantu. Urazi iyo ubaye ahantu witwara neza ntuburamwo abakunzi n'abakwanka. Urazi ko nakubwiye ati nari mfite abantu bankunda n'abanyanka. Rero bariya bankunda barambwiye ati Divine, ntabwo twemerewe kuja kwiyerera, ngwino tugutore. Nanje ndavuga ati sishobora gusubira kuba muri iki gisagara n'amagorwa ndahagorewe. Hari icyo Imana yambwiye ko izangeza kure, izanjana mu kindi gisagara. Rero muri uko kuba mw'ishamba kw'iwanje nta bwoba nagira, naguma senga Imana, narumva ko ndi kumwe n'Imana. Navuga ati napfa nakira kwa kundi kwa Shadraka na Meshaki na Abedenego batererwa mw'itandure ry'umuriro. Barabwira ngo basenge igishushanyo, bavuga ngo nta gishushanyo dusenga, ngo naho Imana itodusangayo turapfira umwami. Nanje rero muri uko kuduga uwo musozi navuga ati naho ntora muri iri shamba nkapfirayo, icyo ngomba nuko Imana yotora ubugingo bwanje. Ego mbe Divine, urabaye mw'ishamba, inyuma yo kuba mw'ishamba vyahavuye bigenda gute? Mbe iryo shamba ribaye mu gihe kingana gute? Wahavuye ryari? Inyuma yo kuba muri iryo shamba, igitangaza nabonye igitangaza gikomeye. Buriya no kugira telefone, uzahure n'ibigerageza ariko ugire telefone. Ego ufite telefone bifite akamaro. Nari mfite telefone ndi muri iryo shamba, hari umukozi w'Imana w'umupasiteri twari tumaze kumenyana, yahishurirwa n'Imana. Hama umupasiteri umukozi w'Imana nyambara arasenga, Imana iramwereka ibigeragezo ndimwo, ntabwo nari nabimubwiye kabisa. Numva arantelefone arambaza ngo Divine tisango uri hehe? Ndamubwira ati umukozi w'Imana ndiko ndayerera ndi mw'ishamba. Wewe wakureye Imana uri mw'ishamba? Ati yego. Arambwira ngo manuka, va muri iryo shamba, manuka i Bujumbura. Ciye ntangura gutwenga, candaguruka ku musozi, ndatamba ndavuga ngo Imana iranyishuye. Rero candava kuri uwo musozi, candamanuka mfite ivyishimo, Imana isubije. Nuho naciye ngenda, nari nabikije uduhuzu, nabwira ati mpereza uduhuzu twanje. Nari mfite duke nyene twafutanye dusa nabi nyene twafeke, nawe ico vyumva. Hama rero candaza ni Bujumbura, wa mupasiteri caranyakira. Amaze kunyakira rero niho baciye bandonderera aho mba ndapanze. Ego Divine, iyo twumvise umuntu ari mu gahinga en plus ari mw'ishamba, twumva yuko kenshi ashobora guhura n'abagizi ba nabi bakamufata ku nguvu
canke bakamugirira ayandi mabi mbe ivyo ntivyabashikiye? ni ukuri mu ishyamba hari inzoka, hari ingwe, ibikoko by'amoko yose n'abantu, ariko nta n'isazi yanyegereye, nta n'ikintu na kimwe kigeze gitumbera ahantu undi. Imana yagumanye nanje, yarampishije iranyegeza, nta n'umuntu igeze aza ngo anderanje cyangwa ngo ambwire ibintu bibi. Oya, umwanya wose, iyi minsi yose namaze aho hantu. Wameze igihe kingana gute? Iyi nga ryari mu gushira, yari isigajemo n'iminsi 2, iyi nga rihere ndi muri iryo shamba. Ego, uriryamamwo? nararyama, nkicara, nkahagarara, nkazunguruka, nkaguma senga mbwira Imana, Mana warambwiye ko uri se w'imfuvyi, ndi imfuvyi, ubu niwontora. Haguma numva ijwi rimbwira ngo humura, ngo ndi kumwe nawe. Ego Divine, rero umuvyeyi araguhamagaye, uyu mupasiteri aragutelefone kw'itelefone, arakubwira ati uri hehe? Ati nawe ndi mw'ishamba. Akaguhamagara ukaza. Mbe Divine, vyavuye bigenda gute amaze kugutelefone? Pasiteri amaze kuntelefona, yaciye ambarira ati manuka i Bujumbura. Ca ndamanuka kuko naba ahandi hantu atari Bujumbura. Manutse rero uko vyaciye bigenda, aciye abona abagira neza, avuga ati Divine ntashobora kuguma yerera, aracyari umwana kandi arakunda Imana. Baca barampangira inzu, bampangiye inzu, baza barandira ku kwezi, na pasiteri akama n'amahera yo gusuma rasiyo, akama amahera yo gufata imodoka ntaha, bakanzanira ibyo fungura, bamwe nkabona baranzaniye imiceri, biki, ifungurwa zose narya neza n'ukuri. Ndaba muri iyo nzu, abagira neza bampangiye, ndahaba nkomeza kuguma ngirane, senga nuko vyagenze. Divine, ikintu wize mbega mu bintu byose waciyemwo cari giki? Ikintu wize, ikintu cyanezereye, ikintu wize wakuyemo ukavuga uti iki kintu naracize, narize kubaho mu buzima bunye, mugabo ikintu natahuye ni kimwe. Ikintu nize muri ivyo byose naciyemo, icyo natahuye natahuye yuko kwizigira umwana w'umuntu ataco bimaze. Ariko nasanze ikintu gikomeye kwizigira Imana yonyine. Umwana w'umuntu uzamuha ikibanza, mugabo umuha ikibanza gito, mugabo Imana uyiha ikibanza kinini cyane. Kuko muri ivyo byose nagiye ndabamo, nahemukiwe n'abantu, narahemukiwe n'uwari yita ngo ni umuvyeyi isigaranye mu miryango, arampemukira, ariko Imana ntiyampemukira. Rero icyo nize muri ivyo, nize kumva no kunda Imana, nkayibwira n'abandi. N'ubu ndashobora kumva hari ibimuruhije, yegera Imana cyane. Nicyo kintu nasanze. Ushaka amahoro, cyane ushaka umunezero, cyane ushaka kuba umugwizatunga bitazarangira, egera Imana. Iyo utunze ubutunzi ukuye ku Mana ntibuhera, ubwamana ibihe byose, ukabafasha n'abagowe. Ariko iyo utunze ibintu ukuye mu manyanga, kuriya kurenganya bagenzi bawe, kurenganya bene wanyu, abo mwafatikanije imigambi yo gukora ibintu, ugaca ubanyuruza ukabarenganya, by'ukuri ibyo birahomba. Mugabo ibintu ukuye mu nzira y'Imana ntivyigera bigirane bihomba. Kuko nanje kubera ko niringiye Imana, uyu munsi niyo mpamvu ubona nicaye hano ndiko ndavuga ubuhamwa bw'Imana. Ego Divine, turangize rero, turagushimiye ko nawe watwitavye. Imana iguhezagire Divine. Amen. Ego Divine, watubwiye yuko wari wipangiye, mbega n'ubu uripangiye? Urumva ukuntu vyagenze, inyuma y'ivyo habonetse ikindi gisubizo. Habonetse ikindi gisubizo cy'imbaraga, ukuntu Imana citanga ikindi gisubizo. Nkiri ngaho hantu muri iyo nzu y'impangano, haciye haboneka umuvyeyi antora.
wumva ubwa mbere naribana ariko uyu munsi mba mu nzu irimo papa irimo mama irimo bene wacu irimo basaza banje. Vyagenze gute ivyo none Divine? Kuntu vyagenze nafashwe n'ubugwayi bukomeye ndagwara cyane ndagwara hamwe bashobora kuba no kwivyura cyane ngo nicarike hamwe takintu na kimwe shoboye kuba no kwikorera ku mubiri wanje. Niho rero Imana yacindungikira umuntu aza kuntora njana kwa muganga, maze kunjana kwa muganga asanga mu nzu ya jenyene, asanga nta muntu andondere utwonja, nta wumvyura, nta unyicarika. Acaragenda biga ikibazo na madamu wiwe, baravuga ati n'uyu mukobwa ko tubona akiri umujeni akaba yibana mu nzu, nta mugabo afite, nta muvyeyi, mbese nitwakora ikintu ciza uyu mwana tukamushira mu nzu. Bamaze kuja inama baravyumvikana, bakomeza kumvuza, je nabona bamvuza bankurikirana, ariko nazi ko ari indi nteguro nziza bariko barantegurira yo kungirira neza. Rero maze gukira baca barambwira ati rero Divine twarakuvujije urabona ko wakize, ati yego, ariko ntitunezerewe no kuguma muri iyi nzu. Icyo tunezera nuko tubera umwana natwe tukakubera umuvyeyi. Ndababaza nobabera umwana gute? Barambwira ati kutubera umwana nuko twokujana mu nzu yacu. Ndababwira ati none nta kuntu nobabera umwana namwe mukambera umuvyeyi nkaguma muri iyi nzu yanje? Atoya, ntabwo ivyo twovyemera, icyo tugomba nuko twogutahukana ukaba mu nzu yacu tukakubona uri mu nzu yacu, ujya iwacu, wambara iwacu. Rero niho naciye ngenda gusenga, ndapfukama ndasenga, ndabwira Imana, Mana uravyemera ko noja kuba ahantu? Mana irambwira ati nta ngorane, numva ijwi. Uriya ijwi wumva ni ikintu wemeza ukumva ivyemezo mu mutima. Nejo niwumva ibintu bikubwira ata ivyo ntuvyemere bireke. Rero je numvise ijwi rinyemeza genda ndi kumwe nawe. Ca ndagenda kuri abo bavyeyi baca barandera, imunsi ndi kibebe cyabo kabisa. Kandi rero nasa neza. Divine reka turangize